Reka tubaramutse cyane mwe bakunzi bacu mwema mudukurikirana uko bukeye ko bwije ni Sport Tempo kuri Akos TV genekerezo ni 18 kwezi n'imyandagaro 2020 kiganiro cuno munsi nkuko mubibona kenshi nuko biba byamumushikirizwa na jewe Irito na Darcy hamwe na Divin Dushime. Divin mumeze neza Ndashime ma. Reka tunyarutse n'ingingo nkuru zigize amakuru tugenda tubashikiriza no munsi ubona yuko ndetse sini ingingo nyinshi canke nibigizwe n'ibintu byinshi tuza kuba tuganira ku ngingo zibiri izo nazo ni mu nkino z'umupira w'amaboko basketball ariko kandi tunagenda kandi tuganira no kuri football novuga ni pre-season ni nkino zo gutegura bagenda bitegurira ihiganwa novuga yuko hagiye haba inkino zitandukanye mu ntara zo hagati mu gihugu ndetse nongahe Bujumbura Divin ku munsi wa gatandatu nkuko twe twavuze mu kiganiro cyagenda kirangira hagiye hari inkino novuga zisozera ihiganwa rya basketball ariko risozera ariko kandi ari nisa niritanguza ihiganwa nyezina ryo mu gisagara ca Bujumbura. Ego cyane. Gerageza tubwire nk'umuntu yari yashikiye ku kibuga canke nk'umuntu yagerageje gutoza uko byari bimeze uko inkino zagenze uko byari bimeze ku kibuga. Duhereye mu basore canke abagabo harabaye urukino novuga nti gice ca kabiri gishiri ca nyuma rwahuje Lezipo na Jimkana aho Lezipo yirahiye ibintu bikomeye cyane yatsinze amanota 29 kuri 58 wa Jimkana. Urukino rwari rukomeye cyane twari twabivuze ikiganiro giheze rwahuze umugwi w'urunani hamwe na Dinamo. Ni n'imigwi ikomeye cyane yo mu gisagara ca Bujumbura kandi mu gihugu ifise nakahise gakomeye. Umugwi w'urunani wikurikiranye wasuye gutsinda umugwi wa Dinamo amanota 61 ku manota 48. Urunani ruko rakubita rutababaririye indi. Ego cyane ntivyoroshe na buhoro buhoro. Hanyuma umugwi w'urunani rero mu rukino novuga ni mu rukino rwa nyuma ko ego byari byamaze novuga ati byari byamaze gusa nimenyekana ko ari urunani ruza kuba rugenda rukina na Jina na Lezipo. Umugwi w'urunani rero nkuko nyene nabantu nyene babunyoye kandi hari n'abantu bakomeye cyane watsinze umugwi wa Lezipo amanota 83 kuri 60. Hanyuma mu bigeme naho mu rukino rwa nyuma ibintu bitari biherutse umugwi wa Berkostar waratsinze enfin umugwi wa Legazere wawutsinze amanota 59 kuri 55 urumva ikinyuranyo cy'amanota ane gusa naza ko tubandanya namo n'ibivugwa tubandanya novuga yuko ibisigaye tuvuga duti reka buca tuvyereka abagabo niko abarundi bagenda bivuga imisi mikeyi iganwa zina buca ritangura turabe yuko urunani ruzobandanya urunani Lezipo izobandanya ari Lezipo ndetse n'imigwi vyagiye bisa n'ibiyankira gato novuga ati aho gukosora naho gukora cyane basa n'abahabonye ariko rero gatoyi ku mugwi wa Lezipo mugwi wa Lezipo biraboneka yuko ari umugwi by'ukuri uje ufise inguvu nyinshi ubundi bwo ravye no mu higanwa ryarangiye mu mwaka wa hera novuga yuko ni Lezipo by'ukuri yatanze icizere canke yari yaratanze ubutumwa bituriko turabona no munsi novuga yuko byari bisa n'ibyo twari twiteguriye ahubwo bakomerezeho babandanye turibaza yuko mwiriganwa rigiye kuba ritangura bagiye kuba nabo baja mu migwi isa n'ikomeye canke ikomeye. Yego cyane. Tugerageje kuba rero tuvuga tubandanye canke tubandanya nyene nyakubandanya ko tugire ko nk'umujyi w'igisayane kabanda bivuga nkuko twavuze mu ngingo nkuru muri football naho ntibicaye no bwihiganwa risa ni ryarangiye ariko yanegereje novuga nabo bari mu byo twitwa byo twakwita pre-season canke inkino zitegura ihiganwa nyezina ubona yuko hagiye haba inkino zitandukanye ubona ku munsi wa gatandatu yari genekerezo nya 15 kwezi k'umunani 2020 ni hari igitega ubona yuko Flambeau du Centre yagiye yakira Aigle Noir ariko Flambeau du Centre muhira bagenda banyerera Aigle Noir batsinda ibitsindo 3 kuri 2 bamwe batsimbegi ni Flambeau du Centre byukuri twiteguriye canke ni ya Flambeau du Centre twari twiteze yuko izogenda itwereka ibikomeye baratanga ariko novuga nyaracari kare ntituragera yaho twavuga ko ibintu bisa n'ibya haracari kare nibaza yuko ari ibintu byo kurindira nigihe cyo gupima abakinyi ko birikoze kandi kina cyo bantu bomenya nuko umugwi wa Flambeau du Centre habaye n'impiduka zitandukanye n'umugwi mu bisanzwe arumenyereye urimwe abakinyi bakuranye muri ndetse n'abahinga bamwe mu by'inkino benshi bagenda bavuga ati burya
umugwi muri kica pre-season ugenda witwara nabi tuvyitwe kwitwara nabi akenshi usanga ari ugera mu higanwa nyezina ahubwo bikagenda neza kuko amakosa baramaze kubona aho aba yarabaye ugasanga rero baje gutangura higanwa nyezina barikosoye ibintu bimeze neza mu gisagara ca Bujumbura none ni kuri stade Intwari kera cyahoze citirirwa umuganwa Rudoviko rwa Gasore ubona ko yari rukinzo uyu mugwi w'abapolisi bagiye bakira reserva bababwira bati niho mukiduga muri kino cicaro reka tubereke uko bigenda uko bimeze twe twaramaze kuba twubaka izina hano hantu ibitsindo 2 ku busa umugwi wa reserva barabakiriye neza ni kubakirira kandi ariko je n'ubundi mbandanya je muri iyi minsi ndi kuri kote canke ndi ku ruhande rw'imigwi iri kiratsindwa ushobora kumbaza iraronka umwanya yakura icigwa ubona amakosa ego yakura icigwa ikagenda gukosora nk'imiguho aba ari ikiduga kuko ishitse itsinda nyishitse nk'uyu mfatangana na rukino ya reserve yari gushika itsinda rukinzo bari kugenda bijajara bakavuga ati ahantu tugiye mugabo ko bagenda rukinzo kabakuta ibitsindo 2 bavuga ati ko biri kose abo tugiye kugwana nabo bose abantu boroshe reka tubandanye twitegura ku munsi w'Imana genekerezo ryari rya 16 ukwezi k'umunani n'ibihumbi 2020 kuri stade Ngoma Musongati ubona yuko yagiye kina na Muzinga ubona yuko ariho bakiduga turangiza kuzabaye ku munsi wa gatandatu divin ku munsi w'Imana hari zabaye ugerageza kutubwira uko byagenze uko batsindanye ingene byari bimeze ku munsi w'Imana kuri stade Ingoma canke Igitega Musongati yanganije na Muzinga ubusa ku bundi Musongati tubona yuko na Muzinga ni boroheraniye go ni Musongati novuga yuko ni ya nteguro bo bari banamaze n'imisi ngaho mu isagara ca Bujumbura ya kuri Centre Technique National bona yuko ni nabakinyi bashashe niho bakimenyerana kurabona yuko bamwe mu bakinyi bahorana nabo bamwe aba Edi Patrick bagiye baja muri Rukinzo bona nka Desai aduga mu Kayanza nabo baza kuba bafata bazana equipe novuga ko ari shashe novuga yuko si ya Musongati twabonye twari igikombe ni Musongati shasha yahuye na Muzinga rero novuga yuko nta mayuri y'inzu ni bisanzwe ni baracana mu myiteguro cyane hanyuma mu ntara ya Muyinga New Oil ikinamu cicaro ca kabiri yanganije na Kayanza United Kayanza United bandanya yitegura cyane ariko novuga yuko bugiye New Oil turashaka gusanga yaraguze ikibanza nubwo bitaravugwa nene ngo bibe official nyene mugabo turashaka gusanga iyi equipe ya President Polinari yigeze kuba ari na president wa Unité ishoboka yuko iyi equipe ishobora kuba yaraguze ikibanza kuko uri kuraraba imyiteguro ikiragira urabona yuko itari ko yitegurira icicaro ca kabiri uko biri kose turashobora gusanga reka mu minsi turindira hasigaye nk'indwi zishika kuri 2 dushobora gusanga Junior yaramaze kubigura ikibanza tugasanga igiye kubigina icicaro ca mbere yego hanyuma kuri stade Urunani ntozeya umugwi wa Aigle Noir wakinanye wa Kingena Royal FC aho Aigle Noir yatsinze igitsindo kimwe kubusa nibaza ko twandanya n'inkino kandi zishobora gukurikira urabona yuko novuga ati imyiteguro yo yibandanye imyiteguro ubona yuko kuri muri nondwi nyene inkino za kivandimwe zo zirabandanya ni Kayanza United zizogenda yakira ni Rukinzo ndavyise ngo no kwakira kuko urabona yuko urukino nivyo ruzobera Bujumbura kubera bivanye na stade igatwaro hariya mu Kayanza ibikorwa bibandanya bikorwa abasore rero ba Joseph Bifubusa baravuze bati ko biri kose nitubibandanye dukinira mu Kayanza nibikunda urukino dushobora turikinira Bujumbura rero novuga yuko ni match canke n'urukino abanyabujumbura novuga ko batomboye bazoba bafise umwanya wo kuja kwa bagenza baronaryoshe none urukino ruzoba ruryoshe ko harimo novuga yuko ku mpande zimwe novuga ati bifise ico bigenda byisangiza kuko urabona ni nka Landry yahoze muri Kayanza United mu mwaka weze ubona yuko azogenda asubira guhura n'abasore bari kumwe muri Kayanza United kandi ugenda ubona yuko hazoba harimo n'abakinyi bamwe barihora mu migwi itandukanye novuga nka Edi Patrick yahora muri Musongati ubona yuko nawe agenda hera na mugenzi wiwe Desai bahorana muri Musongati novuga yuko urukino rufise ubukari canke inguvu uravye ko ruzoba rutunganijwe gatumira abakunzi bacu kuzoja kururaba ni ngombwa ego ku munsi wa gatandatu ni gerekezo rya 22 kwezi no ku 8 nyene bavuga yuko kuri stade Ngoma
Igitega ni Musongati izobigenda yakira Aigle Noir. Aigle Noir novuga yuko kuri runo rukino derby mu minsi yahera bahora bakina ku kibuga kimwe. Ego. Kandi ni Aigle Noir novuga ko kuri runo rukino tumaze imisi tubona amakuru agenda cana ko hari havuga bati hari abasore bavuye muri Côte d'Ivoire vy'ukuri abasore ntibavyo kuvuga ngo ntibarashika bari mu bamaze kuba bashika. Novuga yuko kuri runo rukino dushobora gutangura kubabona ku munsi wa gatandatu. Ego cyane. Bisigura yuko rero runo rukino rufise nagonyene ico gwisangije. Ico gwisangije ko Aigle Noir umva kwanza Musongati yari yubatse Aigle Noir ibandanya yiyubaka ko yo yanasimbiye mu bihugu vya kure ko kuva Côte d'Ivoire gushika i Bujumbura wahubwira ngo haze n'amaguru. Ndakubwiye yuko wokubita nka ya myaka abanyesirayeli bakubita ariko bava mu gihugu ca Egiputa. Ku munsi wa Mungu rero New Oil ni genekerezo ya 2023 ni New Oil ubona yuko izobigenda ihura na Aigle Noir nyene ni Gitega ni kuri stade Ngoma ariko ni baza ko afite imigwi nyinshi ukurumva ni saa ine mugwi wakinyi urukino isaha 9 zo novuga ko Aigle Noir novuga ko Aigle Noir kuva kuri izi nkino yagiye ikina ubona yagiye ikina na Flambeau du Centre no ko Aigle Noir yakinye no munsi bwaca kandi ikina novuga yuko ni Aigle Noir bo bavuga bati nta mwanya dufise wo gutakaza tutanguye akazi turatanguye nta mwanya wo gutakaza tugomba kubandanya dukora nako bazokina ku munsi wa gatandatu isaha 9 ku munsi w'Imana bace bakina isaha 4 Divin novuga nti dusa n'abarangiza hari udukuru nagiye mbona ducana ko mu miseze nko twegera tuvuga ku bakinyi bo mu giserukira gihugu novuga yuko ni Kizigenza Saido Birahino mu mugwi wa Zoti wa Lege mubona yuko na wenyene hari agenda akora amateka nubwo bagenda batsindwa wewe igitsindo cibo novuga yuko cama kiba canditswe cyamaze kujamo kandi nibaza yuko nkuko twari babwiye abakinyi bacu ariko bari twaneza siwe wenyene na Caleb ubona yuko ku munsi wa gatandatu na wenyene yagiye ababwira ati soka ku munota kandi mu rukino rwiwe rwa mbere rw'umugwi gushasha nubwo urukino atarurangije na yuko na wenyene yagiye ati abatsindiye igitsindo novuga yuko ku mugwi serukira gihugu ibihe bisa n'ibimeze neza reka turindire iyi covid ivemwo dusubire muri za nkino zo gukurakuranamo turondera itike ryo kuba twitabira igikombe ca CAN mu kizobera muri Cameroon novuga nti ibintu bizoba bimeze neza kuko novuga nti turiko turaraba ko abasore bacu bahagaze biratwereka yuko mu minsi ibintu bizoba bimeze neza. Divin wakoze kubana nanje Divin nanje nibaza yuko no gushimira nibaza yuko abakunzi bacu bazora bazino twababwiye nibaza ko ari inkino nyinshi kandi baza ko bagira abasubire baryoherwe n'inkino zoza hano wa reka tubashimire nabo nyene kuko novuga nti batubaye hafi n'inshuti zacu zitwama hafi buri munsi reka tubifurize kugira ibihe vyiza tubifurize novuga nti kubandanya murondera muronka kugira amagara n'amajana naho ubutaha